Bonjour, Madame Tenet. Madame Tenet. Mwese mwiyenstaye neza, hari abacegeranya ibintu. Habaye hato. Turabahaye kaze mwese muri conférence de presse ya Bantu Boy Entertainment kuri Festival de l'Indépendance première édition. Turabahaye kaze cyane. Jewe nza kuba ndi moderatrice. Hafi yanje hari CEO wacu Mugari Desire alias Big Fizo, hamwe na Monsieur Papus, notre partenaire. Reka nabo babaha ikaze hamace dutangura conférence de presse. Bwana asifiwe. Assalamu alaikum kwa Islam. En tout cas, moi je m'y attendais pas kubona yuko mwoza munganuku. Impamvu ngira benshi murayizi ntarinze no kuyivuga mugabo kamen birangyoye cyane gose cyane kandi cyane gose. Murabona ko hari ikintu kinini yatuko turategura Festival de l'Indépendance. Cyatumye tubikora nuko nta muntu n'umwe atazi akamaro ko kwikukira. Bantu Boy twaciye tuyumvira yuko Bantu Boy Entertainment yuko twokora ikintu gira nta kintu kiri special, gira ibaragira ikintu cha muziki cerekana entertainment kwigina umunsi wo kwikukira. Iyi novuga yuko ari première edition. Imvo n'imvano yo kubikora nuko twabonye tireka tuorganize iki kintu turabe yuko twigina imuze ukwikukira n'abandi baririmbyi bene wacu no ku explosa nuze yabo amatala yabo gira ibindi turaza kubivuga bivanye n'amakeso muza kutubaza. Nkaba ndabashimiye cyane kubona mwitavye ubutumire bwacu. Karibu sana. Reka ndamu partenaire wacu kwa public. Jewe nitwa Papus, nkaba ndi umupartenaire wa Bantu Boy Entertainment mu gutegura iyi festival iri sabukuru. Kwari ukubaha ikaze, byinshi yabivuze, imvo n'imvano yayivuze, aho dushaka gushika yahavuze. Ndibaza ko ibindi tuza kuvyishura bivanye n'ibibazo muza kubaza, kandi twaba turyohewe. Biratangaje, twari twizeye ko uhuza abamenyesha amakuru bangana gutya, mugabo biraduteye intege. Turabonye ko igikorwa turiko turakora n'ari edition ya mbere gihambaye kandi kiriko kirakurikiranwa cyane. Murakoze. Abambere bo bafise ibibazo bashaka gufata mikro. Bega mumbabarire mbazi none aba bose n'abajournaliste bose n'abajournaliste cyane nabo yari abaje kuraba ikirori gusa ko je crois pas yuko bose n'abajournaliste none pas comme Sania na vala malenti ya white uko journaliste kaka ukora he cheza we Ni
tanga kuri ujya Egide umuntu ari kuri micro sinzi yuko manager atavuga cyane ngira muratumva yuko tuko turavuga si baduze gatoyi volume ya micro. Yeah. Yes, nkuko babatije ati nawe umujournaliste ego mu ekipe muri Afri TV nitwa Mr. Boyshumwana. So je nashaka Afri nitwa Flip GTV. Flip GTV. Okay. Yeah. Nitwa Mr. Boyshumwana. So nashaka nsabe ukongene twatumwe n'umunsi muri conference de presse yuko no mu giteramo ubutumire twaburonse nicyo kinabwira amaze kurangira. sinzi yuko hari ibintu bibazo baza nk'ibibazo nka bitanu kugira ngo umuntu abyishyure rimwe ntiturinde kubaza kimwe kimwe. Ndageze mwaramutse yitwara kuva muri Ndode magazine mwari mwahamagaje kwanditse n'amenyesha makuru bivanye n'igiteramo canke festival muri kumategura tuza twatangiye kubona amafoto y'abaririmbyi bagiye batandukanye aho twabonye n'umupanga ari ibibazo nkiza ikibazo cangira mwavuze mu ndisho ya mbere mbega murategekanya kuzoyibandanya nk'ayandi mayendisho hama ikibazo cangira ni ubuheruka mwarateguye atiriye muvuga umuhinyanyuzi no guha agaciro iby'ahinyanyo canke ibyo asanzwe akora muvuga n'umuririmbyi nk'uko bamwe muri twebwe twari twarabitabuye nabi gatoya bivanye no kubumvise umuhinyanyuzi wumva iby'ahinyanyo indirimbo gusa ariko harimo n'umuririmbyi cyangwa umunyamwuga aho twavuze ati tugenegene kuko bamwe mu bantu bakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu bivanye n'umwuga wabo mbega bari baririmbyi bose bahari ni muri ya ntumbero yo kugira ngo dushigikirane yuko tutaratera imbere canke nabo tuzohava twumva yuko bahawe amahera mugabo nyuma tukumva imyidogo yabo ati twarishwe canke twarafashije mugani twahabwa agaciro canke ntitwubaho. Murakoze cyane. Ikibazo cya gatatu cyo tubishura. Murakoze. Amazina jewe Yasekere Bintore. Inde. Ndahagari kuva muri Motani TV. Televiziyo yitwa gute? Motani TV. More time. Yeah. Okay. Akabazo kamwe nobaza ngandezire imyaka itari mike muri muziki w'Uburundi cyo kimwe n'inzu y'ubuhinyanyuzi Bantu Boys mwahisemo gutegura festival y'utuvuga ku Burundi. Igikorwa gikomeye cyane turabye izina cy'isi. Mbega ubutumwa uri muri gitaramo mu bwahe Barundi dusanzwe twayifashe. Akabazo ka kabiri ukwikukira no kugira ubwigenge bwo gushikiriza icyiyumviro cyawe gishobora gufasha n'abandi nk'uko abaririmbyi batari bake mu gukora n'ugucisha mu ngiro. Uyu munsi umuziki w'Uburundi wowe warikukiye by'ukuri nawe umazemo imyaka myinshi ni wowe butumwa woba uzoshikiriza batoya bawe n'igitiringo ca festival edisiyo itoka ya mbere. Akabazo ka gatatu ukwikukira nk'uko Abarundi bose dushobora n'umuziki gusa ariko nta ruhara woba rwaragizwe ari Burundi canke muba mwarakuriye abantu Burundi ubuzima bwa Burundi ni ubuhe butumwa mwoba mugamije gushikiriza leta y'Uburundi na cane cane ko mubarindira n'imidogo iyi n'iriya yaba iva ku kutamenya ivyo barimo canke amatuba yabo ni ubuhe butumwa muri rusange leta y'Uburundi izokura muri festival murakoze. Reka twishure abo batatu baje kutubaza ibibazo bya mbere. Sinzi ko nacyumvise neza. Flip GTV abaza ati ko mwadutumiye muri conférence de presse est-ce que muzotumira no muri canke reka ngende kubafotora kugira ndabereke ko byabananiye canke byagize iki uwo vraiment azoshaka igumire muhira kubera unyamusi wa festival umunsi wo kwigina abazoshobora kuhashika bazohashika tuyiginane nabo
abartiste mwarabonye bazoza tuzokigirana nabo uzobaje ashaka kuraba ati bantu ko byabananiye cyangwa byagize ikintu kuri uwo nta kaze tumuhaye uburyo munsi nukwikukira ko abarundi twese ari abajournaliste ari abartiste abantu bose murahawe ikaze nta ntidutoranya tuti umuntu gusa hariho abapartenaire b'abajournaliste dusanzwe dufise tuzokorana bafise ikibanza kiri sino mwese murahawe ikaze sinzi nimba hari icyo bashaka kongereza kuri iyo kese ya mbere gato kubamenyesha amakuru mwabaje ko muhawe ikaze ntidushobora kuhangira umumenyesha amakuru kumuha ikaze kubera none umunsi murabona ko tutatuye twatumiye mwese donc nshobora kuba batakaze muhawe ikaze murayihawe mugabo mwibuke ko turiko tugira festival de l'indépendance ni isabukuru nitugize umunsi wo gushaka twerekane ngo uriya cankuru n'umunsi wo kuryoherwa hamwe twigira independence y'u Burundi rero muratumiye kuza kuryoherwa natwebwe mwigira independence y'u Burundi yego nico nashaka kongera ko conye hariho ikibazo ca kabiri ca Ala wo muri Indundi TV arabaza nimba ari edition hari n'ibyo gukora iyi ni edition ya mbere mu isanzwe twari dushaka kuyikora l'année passée mugabo kubera ibibazo by'amautorisation twaciye bishika bigwa uyu mwaka urumva niho twaciye tuyitangurira mugabo n'izindi edition zizoza mu myaka iri imbere hama séminaire par rapport ya séminaire n'abartiste twatumiye mu bisanzwe nibaza ko ico kibazo mu bisanzwe iryo séminaire mu bantu bayikurikiye neza surtout abo muri Indundi TV baparticipiye cyane muri iryo minsi twebwe icyo twashize imbere ni guharanira abartiste hama imyidogo twe ntitumenya rufiture ntituzi ibintu bizoshika kandi nta kintu kiba ntihabe imyidogo c'est normal je ni ibintu twari ibintu tumenyereye isi yose imyidogo nishobora kubura mugabo umu-artiste wese ari kuri rya affiche mwabonye wese ari kuri affiche parce que twavuganye kuko nta droit tuba dufise yo gufata umu-artiste ngo tumushire kuri affiche tutavuganye tudafise amasezerano kwama ibizoba après tuzobibona hama tubivugire ko turabe nimba hari amakosa tuzoba twagize canke hari amakosa abandi bazoba bagize muri edi zizokurikira tuzoyakosora hama tubandanye kunuko question ya gatatu ya Montan TV niza mugani Desire ego yari yabajije ubutumwa buri muri ubutumwa dushaka donc dushaka gushikiriza kuri fest ngira nabivuze mu ntango igice ubutumwa kwiga ni kwiginana n'aba artiste urumva ni turi muri rwa ruhara nyine rwo kwerekana amatala kwerekana abarundi yuko dushoboye twese iyo tugiye hamwe ni muri iyo ntumbero icyo ngira sinokirandira ko cyane mugabo hari iki yavuze ngo mbe kukira k'umuziki mubona kwa ego kurahari kuko uburundi bwarikugiye ngaho nikibuza yuko batera amagrenade barayatera abantu barapfa c'est normal mugabo abantu bariko baratera amagrenade n'abandi hari abansi imisi yose yazokamaho umwanzi urumva kuko jewe ndiko ndavuga ko umbajije ngo mbe umuziki wo wari kugiye ndi example jewe ihagaze ngaho imbere yanyu naho benshi batahora babyemera je ndi example iri vivant ça fait plus de 20 ans ndiko ndavuganira umuziki kuko iyo nari kubundi nari kubiyo ndo kwikukira niki no kwitegereza umuziki uritegereza mugabo hari abantu bawica barahari muri mwebwe nyine barahari ho kugenda gushigikira umuziki mugabo bakawuponda ho kwigisha ati ujya muziki wari kuburyoshe iyo hari kuba hameze akantu kameze uko agatari cyangwa bakongereza ko sinzi mugabo ashobora kubona agakosa kamwe kari mu muziki akashabona yuko byose byapfuye
James Zoranda bivuga umuntu wese afise droit yo gukunda umuntu ashaka. Umuntu wese arafise droit, nani ndafise droit y'abaririmbyi bonga je nkunda mvuga ati ujya je ndamuprefera. Mugabo nikibuza nibica bimbuza kudashigikira ubundi. No. Je nukuri ndababwiriza ukuri muri telefone ya mfise indirimbo presque z'abaririmbyi bose bonga. Igituma murakizi. Mugabo hari abaririmbyi umubwiye ati ufise indirimbo various muri telefone yawe. No. Kuko jewe biranyigisha kumviriza zijya ndirimbo zabo. Navuga ni hawa pete bako banakuya moto je bishabimpa ingoga yo gukora de plus. Kuko ntushobora guhigana n'umuntu utazi. Ntushobora guhigana n'umuntu utazi. Utapigana na nani na gitutu haiwezekani. Ntibishoboka mugabo kujya kumviriza zijya ndirimbo zabo. Birama strategy wanje yo gukora fatireka nkore nk'indirimbo nk'iyi canke irusha nk'iyi. Rero umuziki warikukiye nuko gusa injavyi zamyeyo kandi zizokwamaho. Kuko hari abantu babeshejo n'umuziki. Jewe nakandi kazi nkora. Mfise abana baja ku ishuri, ndihamiriye vare biciye mu muziki. Iyi nzu tuyiriya amafaranga avuye mu muziki. Turafise abakozi bakora ngaha tubariya amafaranga avuye mu muziki. Je novuga yuko umuziki warikukiye mugabo nuko gusa hari abantu binjavye bawusubiza inyuma. Ariko kimwe gusa je no saba abantu situ nk'abaririmbyi. Ego niwashaka nituvugane nitwicarane mugabo haje ikintu cyitwa Burundi. Ko za Nigeria ba Wizkid baragwana n'abantu bakagwana mugabo haje ikintu cyitwa Nigeria bose bahagurukira rimwe bagashigikira mugabo ngaha ntibiba. Aha hari aba journaliste biyongoye abandi bagize team sawa mugira amatimu nta ntitubyanse nimugira amatimu nimukunda bo mushaka mugabo nimba ari umurundi wiwanyu niwashaka par exemple zijya ndirimbo zujya musani wowe ukunda nozivuze inshuro 3 canke 4 mugabo nirikubuze kuvuza na babandi mubaye chance yo kuvuza n'indirimbo nimwe bama baragira ama promotion abantu bo hanze. Et pourtant abarundi bari ngaha kandi dushoboye. None abarundi ntidushoboye kwe tuvugisha ukuri. Umuziki nuri nta kanovera ufise. Agafise. So nibaza iyo kesho je mva ko umuziki wari kukiye. Kuko nimba Burundi bwari kukiye n'umuziki wari kukiye n'abantu twese twari kukiye. Mugabo ingorane ntizibura. Ko ingorane zigendana n'umuhondo. Sasa normal. Nibaza ko ikibazo nacishuye neza. Hama uruhara yabaje n'ikindi ngo nimba leta ibifise mu ruhara bien sûr que oui. Kuko iyo tari kubifise mu ruhara twari kuronka d'abord autorisation yo kubikora. Twari kuronka autorisation. Nimba tari kuba ibifise mu ruhara. Tukanayishimira kubona yaduhaye na autorisation. Hama bikenewe bazoza no kudushigikira bivanye n'umwanya bazoba bafise. Kuko sinovuga ngo leta nta ruhara ibifite mu ya kuko bona baduhaye deja autorisation ni preuve ya mbere ivuga yuko ibifise mu ruhara. Ego murakoze. Inaitwa Calvin the Hot. Toka Calvin the Hot Media, Kaze TV pamoja na calvinthehot.com. Nina pendekezo moja na swali moja. Na nikazo langu kuhusiana na swali la kwanza lililoulizwa na manager Stein aliweza kujibu kusema kwamba waandishi wa habari ambao wanakuja kutafuta majungu hawakaribishwi. Lakini kumbusheni kwamba waandishi wa habari sisi tunapenda majungu. Tunapenda majungu kwa sababu usitegemee siku zote kama utafanikiwa bila kuwa na hater nyuma yako. Usitegemee kama usitegemee kama ipo siku utafanikiwa bila kuwa na mtu ambaye unaona kabisa huyu mtu ananisumbua. Kwa hiyo na kama kuna waandishi wa habari ambao watakao kuja pale kutafuta content kufeli kwenu.
lakini ningeomba pia mwaruhusu, kwa sababu wale wanawapa challenge, wanawapa changamoto. Wapo wengi sana ndugu zangu ambao tunatumika sana kwenye YouTube. Hizo tunapenda sana. Alafu swali langu ni kutoka kwa wananchi. Wananchi pia wanapenda umbea. Wananchi wanapenda umbea. Sasa kuna swali moja la kimbea ambalo nataka kuuliza. Bana, tunafahamu kwamba Bantu Boy Entertainment ni kampuni kubwa sana, ni code kubwa sana hapa nchini. Tunaposema Bantu Boy, kila mmoja anaelewa ni kitu gani. Na nyuma Bantu Boy tunamwona Manager Stein, tunamwona Mgani Desire pia. Swali kutoka kwa wananchi wanasema kwamba bana, tumeona wasanii kibao sana kwenye mabango, lakini hatujamwona Double J, hatujamwona Kirikou. Issue ikoje mzee? Issue ikoje? Au ndo kama tumemaliza mkataba na tulimaliza kweli, yani mbaya hakuna kujuana? Swali langu. Sije kono kuishira mu Kirundi cyangwa mu Kiswahili. Mu Kirundi gira ibibazo iwe mwavyumvise. Umbea, majungu. C'est vrai, nivyo jewe navyo nitwigeze tuvyana. Unajua katika kila maisha mu buzima habayo challenge. Ça c'est normal. Ikiora kimbabaza depuis cyane ikiora kimbabaza nuko ivyiza mutabanza gushira ivyiza imbere. Ego c'est vrai yuko kugira utera imbere nuko hoba hari umuntu izanicha Israelia kuza kukasikia kukomba kugira kiraba ari abarundi bose bari mu bose mega hamwe ko abajya bari baze turabona amafishe boguma ari bajya ndavuga ati twarabonye nk'abo muri ninde barabonye amasiporo mu Paris ibyo kuri kimwe cy'ubiriyeho kubitanga iki kibazo cyane ni atwarabonye bidomara imisitatu kandi byose bidorera nka gisagara cya Bujumbura. Mbega cyo kintu cyaka kubiba ubasanga abantu b'amasaka cya Bujumbura kuri cyo muri bitatu cy'indero nimba ari misiri mu shiro kudugana mu ntara zabo cyo mu bibanga nabo nyine baharuguru kugira ngo bashobore kukibona kubazo kwanje neza. Mwakoze kuri ibyo bibazo kuri abo bantu bane babaje ibibazo. Wa mbere Edison yabajije ati kuki mutabwiye aba artiste bose. Bira Edison we hari ibiteramo twigeze gukorana tugitangura, sinibaza gushaka gutumira aba artiste bose n'abantu bafite amafaranga menshi cyane ntashobora gutumira abatiste bose. Festival nimba uri umujournaliste ndazi ko kitaforme beaucoup uraraba amafestival yo ku isi yose ukwikurikira nuko barundi bose, ariko umartiste hakuye twe twama tubikora tuvuga yuko umartiste n'akazi siko jewe sinzohaguruka umartiste kuko nandazi ko naje batohagurutsa utugende kuririmba batadukwirije amategeko yacu siko. Ego artiste bose bo muri iki gihugu nitwakwiriza amategeko yabo, amwe yuko haje undi muntu avuga ati jeje be kuzakwiye abatiste bose barundi. Twarashoboye mu buryo dufise, mu buryo twashoboye kuronka gufata abartiste mwashoboye kubona muri edisi zo kurikira ibintu bigenze neza kurusha uko byagenze ubu ushobora gufata n'abandi. Hacano n'akandi karyo ko kwishura ikibazo wabaje ati kuki mwagize Bujumbura gusa mutagiye no mu zindi ntara. Ibyo bintu byose twari tubishaka, twashaka ibintu byinshi cyane birusha n'ibyo bibazo nuko murabaza, ariko byose ça demande les moyens. Tutabeshanye ntituvugire muri bisaba les moyens, kuduga ama-autorisation, kwangaje abantu, twese dushaka kuryohera igihugu cyose. Mugabo on espère que habuye édition izokurikira byose bizoshobora gushoboka. Tudashoboye kuduga tugashobora guhamagaza abari ruguru kuko hariho bamwe twashoboye kuronka bazimbuza. Mugabo bidukundiye neza tuzoshobora guhamagara n'abarenza bose, ndushobora guhamagara bose ntibikunda. Mugabo bikunze bikagenda neza tuzoshobora guhamagara abarusha abo twashoboye kuronka tukagira n'isomene yose si bukule. Ego
nubwire ko gatoya ari umugani bavuga mu kirundi ngo ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Iyi ni edition ya mbere tubishoboye byose ubu ntawe turiko turagerageza aho dushoboye gushikana byiza kwa kundi Fizo yavuga ubanze mushimire ibyiza aho bigeze hanyuma critique zo kuvuga ko tutatumiye muduha akanya tubanze twiyubake kubera nta ushinga umushinga utangura kumubwira ngo inzu yakunaniye ariko aduza impome uramurindira agashikana hejuru agasakara ukabona ko ashize ku imiryango bimunaniye ashize ku imiryango twe twaheje gusakara tuko dushaka ku imiryango mugabo niho tugeza muri aka kanya tuca kurondera ibidashoboka ngo tuvyemerera abantu bibwe baramanuka dutera n'induru ngaha kandi atavyo dushoboye twagejeje aho dushoboye kandi mwabonye ko twaragerageje ivyo rero tubanze dushima aho tugeze kubera navyo ntivyari vyoroshe kugira twashike nkaca mboneraho no kubabwira ko ndiko ndantisipa kubera nabonye hari umuntu yaravuze ikibazo hajya mugongo madacantisipa nahatakivuze nawe nico yashaka kubaza bariho abadusaba nico kibazo wari ufise mugongo ntiwakibajije bariho abashaka nico wari ufise mugongo ntiwakibajije bariho abashaka kuza muri festival mugabo ndakubaze kubemerera ego hari abo ushobora kwemerera n'abandi ushobora kugira ati turabona ubwene turavye ukugene twapanze vyose turabona ko bidashoboka none twemere dusubire muri kakavuyo kandi twari dukeneye gupanga ikintu est-ce que wa mu artiste azoshavura ngo twamwankiye tumwemerera akacaja mwakavuyo yoryoherwa ko yagiye mwakavuyo kubera twakweze bose turashiramo mwevyo baryohera Jini baza ko icoryoha ari uko twotegura neza ivyo twateguye tubishikane kwanza biryohe ibindi vyose bizojamwo mugabo dutangurira aho tugeze abandi bazojamwo dutangurira aho tugeze nituce turondera gushika kuyisonga tararonka na hasi turi nta muntu twakumiriye twagize uko dushoboye aho tugeze nituje murazi ibiteramo ni vyinshi ngaha bahamagara abantu 1500 akatondeka aba artiste hageze gutaha bagatangura gushwanira inoti ntibuzuye baruzuye ugasanga umuntu bariko amashati mitwe bariko baragwana kubera inoti amahera ngana go tugasanga 50 ijana biratesheje agaciro umuntu kandi yari gushobora kugitegura neza kikagenda neza muri bike yarafise kandi abantu bagashira cyo nashaka guhereza ko ni kimwe natanguriye ku mugani ngo nawo vuka rimwe yuzura ingobyi iyi ni edition ya mbere ya kabiri izoba ya gatatu izoba kujya nyine muri ngaha tujya tunenge muzobona mu ya mbere muzodukosora tuzokwigira muri mwebwe nimwe tuzobona ko ati ngaha twarabushije iyo tugira guki utwo ayo ma question nyene niyo tuzotangura gukorera ko muri edition ya kabiri mudutahure rero ntitwashatse gukumira bamwe cyane kureka abandi twashikanya aho tugeza kandi twagerageje vy'ukuri aho tugeze murakoze sinzi ko mugani yo gushira ibibazo ego ari ikibazo Landry kimuragishinga cyane kandi kiragishinga n'abandi bose mugabo Landry kira muragishinga cyane collabo gira ryari nagize Insta live ico kibazo abantu benshi barakimbajije ngo hari n'abavuze yuko ko nagiye kwifotoza gusa nagiye kugira collabo y'amafoto bashe yuko collabo z'amafoto barazigize kandi cyane gose narazigize nibaza yuko iyo hari abasani bubahana abasani usanga umwe akunda indirimbo z'uwundi yuko batoreka kwifotozanya sasa normal ijya foto ya Harmonize nibaza ko atari foto ya mbere twifotozanye na Harmonize gira murabizi harizo twifotozanye turi muri Amerika so sishobora kuvuga ko ari umugenzi wanje nje ngaho umugenzi wanje watari oya ngabaranzi nimba twarahuriye muri Amerika tukifotozanya akwa pondu bon pourquoi pas duhe muri Tanzania twifotozanya nimba darasa yaje kunda musamwira tukafata ifoto ikibikiriye nuko yavuye muhiri wiwe yumva ko Fariaz ari hajya
acafata umwanya wo kuvuga ati je reka ndamusanga aho ahari ngende kumuramusa ni cyubahiro ngo abandi bantu babibona yuko ari ibintu nyene ngo amafoto wize n'amafoto rero n'abasani bashaka babivuze overi ni gwagwango abantu baba bashira mu mitima y'abantu no nta collabo ihari iri kumwe cyena Harmonize mugabo biri muri plan no shaka kumenya biri muri plan gukora na collabo twaraganiriye collabo izoba mugabo pour le moment na collabo yari ego barabonye amafoto amavideo ndi muri na Harmonize kwanza ari no muri ya filme ijya foto tari muri filme no washaka rero mu tari muri filme ijya filme nagiye gukina nawaza wari so ego hari amavideo nari muri next level n'amafoto indirimbo ngira mwarayumvise na indirimbo mwumvise kakipande mwarakumvise none mushaka ibindi byahe none inyishu ni mwayumvi none mwayibo mwumvise indirimbo shaka yose rero aho bivuze ushaka yose cyenda yisohora umwanya wayo ikintu cyose nashaka kubwira ko Landry ikintu cyose n'umwanya wacu kandi reka ndabibwire abaririmbyi bagenzi banje ndazi ko